Mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muturaba muri bakunzi n'abagenzi n'inshuti aho muri hose ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Ego nkuko musanzwe mubizi ni muri ca kiyago ca kiganiro tuba tugiranira muri Nuggets of Wisdom, aho bandi ngaha developa amateme ndabazanira les sujets qui nous tient à cœur comme une société burundaise, kugira ngo tuziyage tubivugane bimwe n'ibintu bitwungura ubwenge, bitwereka inkoro nshasha dushobora gutangura gukoresha kugira ngo ubuzima bwacu bugume buba bwiza. Uno musi rero nashimye kuba yagira ku kintu citwa les tabous, les non-dits, les choses que nous cachons tudashaka aborda ngo tuvugane. Les tabous muri société ndundi nk'ahandi hose ku isi zirahari, mugabo buri gihugu noneho bivanye n'imico yacu, mico kama, ingene abantu bakuze bikomporta. Les tabous zirina zitandukanye, izo twobserva mu miryango yo ngaha mu kibano. Nagira rero tuziyageko ibyo kuziyaga ko biradufasha kugira ngo ntibigume ari ibintu byo mu bwongoshwa, ntibigume ari ibintu bidashobora guserurwa ngo biganirweko, tubinegure, kuko les tabous sinaza ko ari ikintu ciza. Les tabous kenshi nivyo bintu bibi bikorerwa indani mu nzu hinyegeje, bidashobora gusohoka. Birinze bisohoka no kubera kenshi biba vyarenze impinga, biba vyarenze ihaniro, biba degré yavyo bigeze ku rundi rwego. Rero tubiganira kugira ngo ababikora izo binyegeje, urumva ko babikora binyegeje kuko bashengejwe bigashigwa hanze. Ni ibintu kenshi bihanwa n'amategeko y'igihugu cacu, kandi ni ibintu atanumwe twokwemerera ko abandanya bikora, kuko ça nuit à la société, nona ukwishira n'ukwizana kw'abantu. Izo tabu nyene, ivyo bintu bikorerwa mu kinyegero kenshi ni ibintu bituma épanouissement ya buri wese mu muryango ishobora kuba itakiriho canke ikagabanuka. Abantu baba bafise amasekere bagendana kubera nyene yavuye kuri ivyo bintu vy'ibinyegezwa. Bamwe batashimye guserura babana navyo, abandi bavuga ati ndabiseruye byo ngira ko ingaruka, ugasanga uwo muntu ndetse yabinkoreye arafunzwe canke bagaca bashima kubinuma. Ariko kubinuma navyo ni ibintu usanga biguma bishobora kubakoza izindi problème psychologique, bagatangura kudevelopa izindi ngeso. Urumva urabisibisa hama bikaboneka hanze, bikaboneka ukundi kuntu, kubera uca usanga hari izindi ngeso, les conséquences néfastes zitanguye kwibonekeza, kandi turazibona. Mugabo ukibaza ati none umuntu ko ariko aritwara gutya canke yikomporta uku vyavuye kuki? Kumbe rero ni bimwe muri za tabu bibituma ibintu twagumye dufukera tuvuga duti mu miryango iwacu ico kintu nakuze ndakibona ariko sishobora kukidenonsa. Icambere rero hariho les VBG. Les VBG ni izo violence basée sur le genre, canke novuga mu Kirundi amabi ashingiye ku gitsina yakoregwa
mu nzu, les membres de la même famille, ego canke no hanze. VBG urashobora gusanga umuntu ayigukoreye kandi ari umuntu wo hanze atari umuryango wawe, turabibona. Mugabo cane cane VBG niko ndavuga ni ibintu byo gufatwa ku nguvu, ibintu vya l'inceste ni ukuvuga yuko abantu bava mu muryango bafise amaraso amwe bashobora guhuza igitsina, hama guhuza ibitsina ugasanga rimwe hari aho babikora mu kumvikana canke bikaba habaye uko gufatwa ku nguvu. Hariho gukubitwa canke gukubita, hariho gutukana, gutyozanya, kubwirana amajambo mabi ablesa, ivyo byose ni ibintu bisiga amasekele. Hariho ibintu vyo guhazanya, hariho ivyo byose, les violences. Ushobora gusanga umuntu yimye umuntu indya, urumva abana ugasanga barazisibisa, abagore cane cane. Nza kuvuga particulièrement ku bagore n'abana kubera aribo bantu mu miryango twovuga yuko inguvu zabo ari nkeyi, kenshi zidepanda ku wundi muntu. Umwana adepanda ku bavyeyi, siko? Umwana akiri muto hari abatari no muri yaje yo kwivugira canke ngo urumva. Hama abagore nabo benshi abari muri situation aho badashobora gusohoka muri ivyo bintu, urumva ko baca bagumara aba victime. Urumva rero hariho ukuntu societe zacu zishaminga victims. Victim shaming ni ukuvuga umuntu aja agaserura icamubaye ko hari abantu baca bamubwira ati nyabuna ivyo bintu nibanga, bigumize mwibanga canke niwe wabitumye bikubako. Urumva tubayeho muri iyo societe usanga umu victime ariwe ariko atariko arashigikirwa, atariko arafashwa kugira ngo ave muri iyo cycle y'ico kintu, kubera ni tabu. Urumva ni tabu itaryoshe na gato. Noneho na tabu yoryoha, mugabe iyo le VBG turabona amashirahamwe menshi ariko aragerageza kubigwanya. Kubera iki? Societe iri healthy nishobora kubana n'ivyo bintu. Rero ivyo bintu tubinyegure, tubivuge, uwo bishikiye abivuge. Nimba wakubaguwe, nimba wakubiswe, nimba wimwe ivyo kurya, wimwe les besoins primaires kandi ubona umuntu yari kuziguha abishoboye, nimba kuko hari abantu bavuga ngo financial abuse si abuse, kwimwa uburyo bwo gukora ikiniki kandi wategerezwa kubihabwa. Izo zose ni abuses ziba mu miryango. Ni ukuvuga ico ni kinyegezwa abantu bagira ntuzeye le courage yo kubivuga si benshi, baracari bakeyi cane. Hama tubashigikire, n'ababikora tubatera ivyatsi. Tabu igira kabiri ni ukuvuga abarundi ntibakunda kuvuga ivy'urupfu. Urupfu ruratinywa kuvugwa, ugaca usanga urupfu mu muryango turazi ko twese tuzopfa, ariko mu Burundi iyo utanguye kuvuga ivy'urupfu mu muryango kugira ngo biba ari ibintu mu biyago biza muvuge ingene urupfu rurinze ruba go affect uwo muryango, abantu barabitinya. Iyo suje bayigirwa kure kuko ntibashaka no kuyiganirako. Ivyo gusiga icandiko kivuga ingene ubutunzi bw'umuryango buzogabanganwa mu gihe nyene urugo ashobora kwitaba Imana. No kuvuga gusiga bayita ngute will. Gusiga will ni ikintu ciza cane, ariko abarundi iyo ubwiye umuntu akoze ati mbega yo waranditse testament yawe ku buryo hari igigushikiye, umuryango woronke n'uvyifatamwo kuko ni ivyifuzo vyawe ushaka
ko bakurikiza mu gihe utoba uhari. Si no kugabanganya imitungo gusa, mugabo n'ivyifuzo vyawe uvuga uti je nshaka ko muzompamba uku, bizogenda uku, byose uvyandika muri will. Ariko abarundi turatinya cane kuvuga ibintu vyerekeranye n'urupfu. Baca bakubwira, kuko je niko ndabiyaga, bacambwira ngo mbega uriko urisema, ngo nagasema kuvuga ngo kuganira ku vy'urupfu. Mugabo jewe sindabitinya, ndabwira abana banje, nkabwira abo tuvukana, ibi nivyo nshaka ko bizoba, ninarinda nsezereye isi, muzonkorera ibi n'ibi, abana banje muzobafasha uku n'uku. Naka niwe ukadezinya abantu bashobora kugira gufata responsabilité, kuko birakenewe gusiga testament. Rero abantu b'abagabo nabo deke ubaye umu adulte, vyandiki, naho woba uri muri situation ya mariage imeze neza, itagira injyane, itagira ibi, kuko ndaza kuvuga ko na tabu y'ubuhabara, arivyo bita polygamy. Ego ahubwo reka ce tuyivuga tabu y'ubuhabara ariyo polygamy, icizana mu miryango. Igituma nari mvuze nti abantu baze barandika de testament, nukubera yuko nk'imiryango yoyo barabiza abantu bavukiye mu miryango irimwo abagore benshi, umugabo akaba ariwe peut-être yarafise imitungo myinshi, ariwe yayirondeye, naho yo barayironderanye n'umugore umwe, abo babiri cyane cyane umuhabara wo hanze, abana bariyo ngaho turiko turabona yuko biriko birazana injyane nyinshi muri societe. Kubera iki? Hageze aho uwo muntu akagenda serugo, niho abantu bose baca batangura kuyakapara ivyo yasize, bagasanga babitanguye kubigabura ukutariko, kubera atasize testament. Andika testament rero kugira worohereze. Kameme hariho ibintu byo kuja kwa notere n'ibindi ndabizi legalement ko utegerezwa kuja kwa notere, ukabinotariya, bakabishira kwa makashe n'umuavoka wawe. Ego mugabo abarundi ni baki. Mugabo jewe ico nkora, naho ntuba nabijanye kwa notere ngo bibe, hariho udukaye tuba turi mu nzu. Andika utuntu udusige, siko udusige, jewe nifuza ko muzo ngirira iki niki, kubera twari dufise umunyokuru yari karitaba Imana akuze. Kenshi twebwe tugiye kumuraba yaguma tubwira ivy'urupfu rwiwe, ko yabaye imyaka myinshi, ko yumva ari adatinya urupfu, akatubwira ati nina shenguruka nzoba nsanze sogokuru wanyu n'abandi, muze munkorera ibi. Ntiyatinya kubitubwira, mbwase uko yarakuze cyane, n'uwari we wese ntiyatinya kubitubwira. Vuga teswe, kandi impanure n'abantu yuko umuntu yasize testament apana kugerageza kuyica inyuma, kuko la memoire yiwe uburi kurayisuya. Si vyiza rero ko testament y'umuntu abasigaye bayikoresha uko bagombye. Niragigiwe bikoresha uko yabigombye, uko yabivuze, kuko ubu ntakiriho. Ushobora guhura n'ingorane iyo urenze kuvyo umuntu yasize yivugiye ati munkorera ibi nibi. Ushobora guhura n'ingorane. Nakuriye muri societe aho muri Afrique du Sud bemera abadutanguriye nos ancêtres, baravuga ko ubashavuje ukikomporta nabi canke ugakora ivyo badashaka, kenshi bagupinisa, bagatangura ibintu bigatangura kwimanifesta mu buzima bwawe bitameze neza, kubera abo ancêtres aho bari ngo bataryohewe, kandi bo baravyemera cane, bakabifata nk'ama. Sinzi ko ari muri Afrika y'Epfo gusa, ariko nimba hari indi societe uzi igira ifatira cane ku muco wo gukurikiza ivyo aba ancêtres bacu basize bavuze, muyimbwire muri commentaire, niyo yonyene nzi. Aho rero navuze ivyo byo gusiga
iragi ukaryandika kugira ngo rikurikizwe uko wabishatse. Ni ikintu gitegerezwa kuvugwa kandi abarundi bakakimenyera. Naho nwanse imyaka mike nkavuga iby'urupfu ntimubifate minenegwe, sivuga ngo nzopfe ejo, oya kandi siniko ndisema, niko ndavuga gusa iby'urupfu rwanje ntibisanzwe, kuko kubaho byararemwe no gupfa byararemwe, birajana. Uwabayeho wese azopfa à un certain moment. Yego twaciye tuja muri ivyo bya polygamy, cari ikigira gatatu. Tabugira gatatu ya polygamy, abantu ntitubaye muri societe ivyemera ouvertement. Kubera iki? Kubera ko amategeko y'igihugu constitution yemera yuko polygamy ija habona, urumva. Mugabo hariho ama religion yoyo, amadini yavyemera, akavuga ati ushoboye kubatunga nta kibazo. Ariko haciye usanga abantu benshi b'abagabo barabikoze. Polyandry yoyo iragoye muri societe yacu, ariko polygamy yoyo iraba cane. Izuba riva abantu ntiharatakibinyegeza, bakabinormaliza, ugasanga umuntu aguma arondera hanze, arenga ibigo. Kurenga ibigo ni tabu mbi cane, kurenga ibigo ni ikintu kibi categerezwa kunegurwa kandi kikagira abantu bakacamirana bakacanka, kuko nico gituma bavuga ngo umuhabara mugenda mwinyegeje. Kubera iki? Kubera bitemerewe, kandi guca inyuma y'urugo, guca inyuma y'uwo mwubakanye ukarenga ibigo ni ibintu bibabaza, kandi amasekere yavyo nabo bana. Mu minsi yeze mwarabonye ko bariko bavuga ko mu ntara zimwe zimwe bariko barakura bahabara mu ngo. Twaravyumvise, kandi nukubera ko nukuri muri societe ibintu byo kurenga ibigo ntivyigera nje ntawe nabonye byabereye neza, kuko naho we yibaza ngo yarabayeho neza canke yarabitunganyije neza, apfuye niho vyibonekeza, kuko babana nizanjyane nyene. Cane abana bakuriye ku bagore batandukanye ni gake bumvikana, ni gake bakundana. Abo umugore ashobora kuvyara ku bagabo batandukanye bw'akabarera bose hamwe, benshi twarabonye ko bashobora kugira les liens solides, kubera baba bakurishwe n'umumama. Umumama n'umuntu yinisa abana cane, ariko umugabo biragoye, kuko abo bana kenshi ntibaba no mu nzu imwe. Kenshi nabo bagore baba mu nzu zitandukanye n'abana babo, umwe wese n'umwana wiwe. Ni gake babazana mu rupango rumwe, kiretse ngira ngo turi muri za West Africa niho nabonye ngira ngo bashobora kubazana mu rugo rumwe, chef de famille akagira abagore 5 4, kandi bose akabavyarako. Famille polygame rero zirahura n'ibibazo byinshi, ngira ngo umunsi umwe tuzosubira tubiganire. Ikigira kane no kwihakana abana. Ico kintu kiragisibije, ugasanga umugabo nyene kubera yagiye arabundabunda yinyegeza, yatwaza inda umuntu w'umukobwa agaca yihakana. Kwihakana inda, kwihakana imbanyi, abantu b'abagabo barazikora cyane, kuko sinovuga ngo abagore bo kwihakana imbanyi kandi aribo bayifise. Naco ni ikintu kibi gikwiye gutuzwa, kuko ministeri ya interieur yarigeze kuvuga yuko atamwana n'umwe azosubira kwandika ngo ni perenkoni, kuko barazi ko atamwana ava ku giti, umwana ava ku bavyeyi babiri. Rero ukabuzi ko mwakoze kijya kintu mukagikora l'acte sexuel, ikaba yavuye mw'umwana, assume tes responsabilités. Abana bavuye muri izo sekere zo guhakanwa na base bakurana gikomere kibi, gikomere kiba blessa mu buzima bwose. Ugasanga bafite daddy's issue, nizo bita daddy issues. Si byiza kwihakana umwana. Nukuri ego n'abasore barabikora, abasore sinavuze abagabo gusa, bashurashuye hanze bikanyeguruka. N'abasore barabikora, benshi baratwaza inda abakobwa, bagaca babatererana ku munsi bibaye, ati wewe akamwihakana, akamwigarama ati Jesse ntitwigeze, canke ufise benshi genda urondera abandi. Nuko ngira ngo ata bintu by'ama test ADN birashika nga, ariko hanze biriyo. Umwihakanye umugore afise droit yo kugenda akegera
la cour les instances zibijejwe agasaba yuko baguforsa gukora test ADN, aho ikaba ariyo yonyene ikurenganura ikavuga ati twasanze atari gwiwe canke twasanze ari gwiwe. Uko niko hanze babikora. Rero bagabo mwe turabasabye ibintu byo kwihakana abana n'ukuri mubireke kuko uwo mwana niyakura ntuzica azovamwo. Uno munsi uramwihakanye ariko ejo ntuzica azovamwo. Ivyo bica bijana na babagore batabana. Navuze ngo umugore aramutwara ntashobora kumwihakana, ariko haraho ingeso zimwe z'abakobwa banyegeza inda hama agata umwana. Abantu baramaze gutoragura abana muri societe, muri communauté bataye. Nuko ngira ngo bitakiri byinshi ariko barabata mu matwarete. Kweri kiyo nda wakoze ico kintu hama utari kurasima consequences zacu. Oya, kirazira guta umwana. Waramwibungenze sinzi waramwibungenze kubera ikuri kuramuta. Kuko abagore ni seule façon yo kwihakana umwana no kumuta. Niyo façon yonyene yo mwihakana kuko niwe aba yabimwibungenze. Ico kica kizana ikigira gatanu cyo kuvuga ubushurashuzi muri societe ni bwinshi cyane ku buryo bubabonye ne buriko bukoza izo sekere zose zo kwihakana abana. Ivyo byose ni consequence umuzi wabyo nubwo bushurashuzi buri muri societe. Ubushurashuzi ni ikintu abantu bose barakibayemo, ni kinyegezwa. Baravuga ngo ubushurashuzi nyene guhuza ibitsina barabigize ibintu bisanzwe ku buryo abagabo muri no minsi batunze canke bariko bararondera aba slay queen kuko bashurashuza abana bato bakiri muri secondaire babagurira ibintu. Narigeze kubivuga, uwo mugabo ariko arakugurira ibintu si gusa ariko arondera umubiri wawe agushurashuze, kandi naho nawe uri kurabikora wivanda kuri uwo mugabo kugira ngo aguhe ivyo bintu ukeneye. You are selling your soul. Hari inyenyeri ariko aragutwara ntibyijana. Ubushurashuzi ni ikintu gise consequence muri monde spirituel, ivyo tutabona. No kuvuga ko their soul ties. No kuvuga novuga yuko hari abantu bemera yuko ushurashuye bitijana hacaba ikintu mwamwunzi imibiri, na Bibiliya irabivuga ntibyijana. No kuvuga yuko imishaha yanyu umva wewe uca wikorera ntuzeye imitwaro y'uwo muntu muhuje igitsina. Guhuza ibitsina ahantu habifashe bimenyerwa ariko si ibintu byiza kuko abantu bariko barashurashuza abo banyeshure bakabatwaza madamu nyuma bakayihakana canke bakarira abo bana, mugabo bana bakarirwa mu miryango itandukanye. Hariho abakobwa baca basama izo nda zishushu muri societe. Urazi yuko nayo ari tabu bwayo inda yishushu. Abantu bose bayibona ukuntu bayibona nabi kubera sico kintu kibereye yuko umukobwa yotwara inda yishushu itazwi na nyene atari no muri mariage. Urumva muri rusangi rero n'ubushurashuzi butagira izina. Novuga ko n'abagore batari epargne, hari abagore bakuze abo bita bashuga mami basambanya abahungu bato. Urumva ivyo bintu si vyiza, tubitere novuga ngo tuvyamagane nibikoza soni si vyiza. Nico goma tabikorera ahantu habona umuntu asambana agenda abundabunda kubera iki nyene ntihagira abamubona. Tabu igira gatandatu ni ibintu vyo kutavugana kuvyerekeye guhuza ibitsina, icyo bita sex education. Rero it's lacking in our society. Nta biriho kuvugisha abana, kuyagisha abana canke kubigisha mu mashure yisumbuye ivyerekeye sex. Umenga turabitinya, turabikora ko tugatinya. All izo consequences z'ubwo bushurashuzi, zizo nda zishushu n'ibiki byose biriko biva kuri ico cyuko tutavugana. Kubwira abana kubedika ko sex before marriage canke promiscuity ari ikintu kibi cyane. Turaza gushika ku yindi tabu
ya consequences z'ivyo bintu vya promiscuity. Reka ahubwo tuce tuyivuga tabu y'ingwara zidakira zifatiye mu bihimba vy'irondoka. Hari aho iba consequence ivuye muri uko kuntu ubushurashuzi bwarenze ari bwinshi, hakaba n'ico narababwiye c'uko sex education mu bana atayihari. Umuvyeyi kugira afata umwanya mu majambo atomoye abwira umwana w'umukobwa umukobwa nyene umwigeme ageze muri age adolescente, akamubwira ati ibi bintu bimeze uku, ni waja mu butinyanka byose ukamubwira ukabimubwira. Kubera iki hari abavuga ngo oya widini n'ibi vyemera tuzagupresha gusa abstinence kandi muzi ko abo bana bariko barasambana binyegeje, wibaza ko azobikorera ko ariko arasambana, ategereza kuyinyegeza kugira ngo ntumubone. Rero abstinence turayivuga muga turazi yuko les réalités sont là. Ijo bita teenage pregnancies ni nyinshi, teen pregnancies no bazita ngo les grossesses non désirées canke non planifiées zirahari. Kubera iki? Kubera tutatubima ico kiganiro nk'abavyeyi. Dutangure je ndafise umwana w'umukobwa kandi umuntu yagishije ubutinyanka abujamwo akanazile mite nyinshi zerekeye ni tabu nyene. Nawe n'ubutinyanka ni tabu, ni ibintu abarundi bashizemwo iyindi migenzo, bashizemwo ibindi bizira. Kubera iki? N'amamite menshi yerekeye ubutinyanka. Mbwa butinyanka ni ikintu gisanzwe, c'est une nuzeye biologique iri naturelle yaremwe yuko umukobwa ageze muri age azobujamwo. Mugabo gacu usanga turiko turabigira ibinyegezwa. Abavyeyi muri no misi ivyo utamubwiye aja kubirondera mu bagenzi canke akaja kubirondera ubo bafise amafone, barazi byose. Bararaba pornography, bararaba ibikoza soni, bararaba ama TikTok, ama challenge yatuma berura, bagatanga bati ijija challenge irandenganye. Kubera iki? Mugabo iyo wamuganirije hariho byinshi wo kwikinga. Sex education yari tabu igira gatandatu. Iyindwi ni abantu banywa ibiyayura mutwe. Muri societe umengana ibitabwa, umenga turatinya no kuvuga ati umwana wanje reka ndamutwara ahantu uwo mufasha ubu arakoresha ibiyayura mutwe. Umva binyegezwa kandi consequences tuzibona: ubusuma, crime. Hariho ziba zavuye muri delinquence juvenile yabo bana bariko barafata ibiyayura mutwe. Ku mashure bategerezwa kuza barahamagara abajejwe protection civile bakabivuga, bakabibwira abana. Hakaba ico bita peer education. Peer education no kuvuga kuzana abana bakuze canke guforma ama club ku mashure aho haba peer education. Peer education baravugirayo ivya sex, bakavuga n'ivyo vy'ama drugs, bakavuga n'izo ngeso zose ziri mu bajene zitabereye. Ego tabu igira umunani ni ibintu vyerekeranye na novuga yuko ari gukorora inda. Iyo ni tabu, ni kinyegezwa muri societe yacu, aho usanga abakobwa kubera nabivuze bwa bushurashuzi butagira izina byashitse. Urumva afashe decision idasanzwe, novuga ko itanoroshe kuko nawe nibaza yuko ataba yorohewe gufata iyo decision. Turiko turabona ko mu bihugu hariko haraba, mu bihugu byo hanze hariko haraba novuga kote zibiri, aho abategetsi b'ivyo bihugu bariko baravuga kuri iyi sujet cyane y'ikintu ca abortion. Hariho aba pro n'aba contre, novuga aba contre avortement. Yego twegere ntuza kuja muri ivyo cyane, mugabo twagomba tuyisite nka tabu ihari mu kibano c'uko abakobwa barabikora mu kinyegero, barabikora
ugaca usanga ingaruka zabyo ntitwigera tunazimenya kubera umva biri mu kinyegero, ingaruka zabyo ntazo tumenya, ariko kuwabikoze iyo afashwe arahanwa n'amategeko ngaha mu Burundi, niko constitution bivuga. Hariho ibihano byagenewe umuntu afashwe yakoze ico caha cyo gukorora inda. Ego n'uwo bimufashijemwo nibaza bagufashe mwese barabahana. Ego iyo ni tabu muri societe, ariko jewe aho mpagaze nuko izo nda z'ishushu zitorinda zishika kugira ngo nico kintu nikibandanye, kuko abemera Imana baravuga ko n'ubuzima uba watse chance, uba watse ico kiremwa kiba gicatanguye gukurira muri wewe mu mbanyi y'umugore canke y'umukobwa. Urumva rero ni tabu, ni sujet iri très sensible, iri précaire kuyaborda ku buryo azoguma ari ikinyegezwa gushika ahantu honyine nari nsigaye mbona mu bihugu biyemera yabaye muri Afrique du Sud nk'uko naba ndabibabwira, aho mu gisagara n'abamwe wakunda gusanga ku mapoto hamanitse canke ku mpome z'amazu handitse abakora izo abadokiteri, muga ntibari abadokiteri bazwi, wasanga ari abadokiteri bo mu kinyegezwa bo mu kinywabi, mugabo ntibatinya gushirako inimero zabo kuko abakobwa barikinga n'ibisaka umwiza ijoro kugira ngo agenda atora izo nimero. Mugabo twama twumva ama histoire yiko byagenze nabi, abakobwa bagize ingorane bakahasiga ubuzima, kuko nibaza yuko nimba ariko rabera mu kinywabi no kuvuga yuko ni ibintu bariko bakoresha imiti ashobora kuba ari imiti atari y'ikizungu canke nawe bari imiti y'ikizungu, ugasanga ni imiti ifite ama conséquences néfastes ku buzima bw'umuntu, peut-être dosage ntiyagenze neza, urumva ni nyuma yavyo bitagenze neza ukazobona umukobwa bamwirukanganye kwa muganga, muganga arabimenya aramenya ko ari byo wakoze, yabaza bakabihisha, hamwe usanga bagira amakiretage nkaho umenga yibarutse kandi yaborse mu kinwabi canke yatoye iyo miti apfa kuyimira. Urumva conséquences zirahari, meme psychologiquement uwo muntu ntiyigera yibabarira, cane cane iyo yemera Imana. Nico navuze ni hari abantu bemera Imana mugabo akote bakaba bakora ibindi bintu, harahati babarira akavuga ati burya icaha c'ukwica ntagikoze. Urumva nishe ubuzima bw'umuntu, nabo mwatse ndabukata kandi yari kubaho. Rero abortion is a sensible subject, very sensible to discuss, cyane abari mu mashengero ndibaza yuko bagifata nk'icaha, kandi sinzi ko bavyaborda bakabivuga mu masengero ati nimukora ico caha, bigeme mukiri bato nimukora ico caha cyo gukorora amada. Benshi bofuma bafata option, hariho no gutinya, benshi babikora kubera baba batinye, none umwana we yanda yishushu, umwana atagira ntaza kuvuga nyenewe biza kugenda gute, agaca afata iyo ntuzeye iri categorique, iyo decision yo kugira avortement. Nivyo rero kucerekeye tabu y'umunani. Ikigiro 9 hariho za ndwara rero nababwira, za ndwara zifatira zo mu kigo, zifatira mu bihimba by'irondoka. Hariho izo twita VIH, umugera wa sida, ariko ubungira ngo umenga waraheze kandi ugihari, abantu ntibakibivuga ntibigira line, ariko hariho n'izindi, hariho n'indwara zitwa STI, sexually transmitted infections and diseases, nazo nyene zirasesekera, ariko abantu barabihisha kuko agwaye ino
benshi ntabyo bavuga. Mugabo ubu narabonye ariho men's clinic, hariho n'izindi, abaginekologe baruzuye. Yego, egera umuntu mubwira uti je niko ndahwera na urumva. Nuko rero muri izo ngwara rero zifatiye mu kigo canke mu bihimba vy'irondoka, twazivuze ko zizana amasekere menshi, ugasanga abantu arinze apfa yarabinyegeje kubera atari buje kubiserura, ahama ashobore gufashwa muri za centre canke hari support groups z'abantu banduye izo ngwara. Iyo abiseruye ashobora gutangura gufata imiti kandi agakira. Simvuze ngo babigendereza ahabona ko agwaye umugera canke iki, mugabo murabizi ko abantu babishishota mu bwongoshwa, ugasanga les pratiques zo kwikingira canke zo kubaho senema, zo kubaho wikingira canke naho wayanduye iyo ngwara, mugabo ukafata responsabilité ko utayanduza uwundi. Ico kintu rero nuko izo ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ni tabu kubera urumva haba hariho connotation yuko uwayanduye wese yasambanye canke urumva. Hariho rero izindi ngwara abantu nabonye numenga ni tabu kuzivuga, ingwara zo mu mutwe mu kuva kera ngahi wacu canke mu birabure ntibazifata na importance kubera ni ingwara umenga yaho ngira ngo ururimi dukoresha canke langage dukoresha iyo twumvise umuntu ngo aragwaye ingwara yo mu mutwe. Hariho depression zifata abamama, zitwa postnatal depression canke antenatal, imbere yuko avyara. Kenshi mbwa zibonekeza inyuma iyo yananiwe gose. Hariho depression ziva kuri ivyo bintu nyene nababwiye, amasekera, amatraumatisme n'ibindi, aho umuntu yumva yanse ubuzima bwiwe, bigashika yaho rero abantu bari deprime cane. Ico twabonye bishobora konsekanse yavyo iri mbi cane ni zikwiya ku buzima, les suicides haraho ziva ku ma depression yamaze kurengerana, yarabaye maske, abantu babifata minenegwe, ntawavuze, ntawagiye kurondera ntuze mu psychologue ngo amufashe amuganirize ivyo bintu. Na wa muco w'abarundi kuguma turabika ibintu, twaguma tubika ibintu, kumbe indani biriko biraturya, biratumaze. Rero serura ikikubakiye kugira ngo ushobore gukira. N'imiti irahari ya depression z'ubwoko bwose, mugabo ntiyorinda kuba manic disorder canke uje mwibarabara. Abantu bazi ko abasazi iyo wumvise umuntu ngo agwaye mu mutwe directement bacamuha connotation n'umusazi, kuko nta muntu numwe yokwemera kwitwa umusazi, kuko ni ikintu gisanzwe nk'ari nk'igitutsi. Or les maladies mentaux ni nyinshi, urumva ni nyinshi, ziratandukanye. Hariho ziri kuri degré ntoyi, mugabo iyo utazi conference ngo zitangure kuzivuza zikagenda ku rwego aho rero utangura kugira ico bita dementia n'izindi. Antuka ndazisoma kuri réseaux sociaux canke kuri Google, ukazisoma ukamenya les signes ziri ku bantu bo mu nzu. Atangwe gupresenta izo signes, ukavuga ati uyu muntu reka ndamutabarize atangure kandi birazimvye. Hari abavuga ati dufise kwa Rojanti gusa niho hantu abagwayi mu mutwe bivuriza, kuko niho hantu leta ngira ngo yashoboye kugira. Mugabo abaja kwa Rojanti sinzi ko hariho stigma yo kubera ngira ngo ico baca bavuga ngo naka yarabaye umusazi, asigaye aja kwivuriza kwa Rojanti. Asigaye aja kwa Rojanti, kuko niyo abantu bako batukana ashaka kwita umusaza ngo genda kwa Rojanti canke ntumbaze.
kwa Rojanti si habi, kwa Rojanti harafasha abantu benshi kandi bagakira kandi bagasubira mu buzima bakaryoherwa. Urazi kuba utanezerewe uri deprime si ibintu canke kubera nyene traumatisme umuntu yabaye koze akiri umwana, bya bindi byose nababwira les VBG et les abus ziba mu nzu, les abus domestiques. Rero tuvuga icumi arico ca nyuma ni igitabu ya divorce, kwahukana. Societe ndundi iryo jambo ntiryumva ntirikozwa, siniko ndavuga ngo abantu babigire la norme, mugabo biriho. Na za mvugo catubwira ngo ngo niko zubakwa, abantu benshi barapfiriye muri niko zubakwa. Kubera iki? Kudivorsa ni tabu, ni ikintu kiasha umuntu wese yakibayemwo, abantu bose baramujija, bamuraba nk'umenga ni kivume, ni umuntu yashikiwe n'ibintu atari gukora. Urumva uwabuze umugabo yapfuye cyangwa wubakanye yapfuye si cane, kuko byo biba byumvikana, kuko bavuga ngo till death do us part. Urumva biba byumvikana. Mugabo uwahukanye nawe byaba biciye mu mategeko cyangwa akahukana, kenshi niyagiye kubisaba ngo ntuzeye imwahukanisha abanza kumugora. Narabonye ku masentare menshi imanza zo kwahukana abantu, iyo hageze yuko bavuga ibyabo, usanga nyine abantu bose baraba nk'igitangaza. Mugabo ntako upfira mu nzu, nukuri wofuma wisohokamo ukiri muzima, hama ubuzima bukabandanya. Kuko peut-être haraho usanga niyo mariage, iyo nzu urwo rugo atari volonté y'Imana, mugabo twige ducisha hacu hatabaye compatibilité y'amakaraktere y'abubakanye. À la fin bizana ku mubano mubi, bikazana kuko nyene birafekta abana. Mugabo divorce yabaye ikinyegezwa, yabaye tabu tubana nayo muri communauté y'abarundi, y'abanyafrika. Abazungu si cane, abazungu aguma agerageza aravuga ati peut-être w'Imana yamaye abo bita soulmates sindamushikira, kuko bobo barondera iso à la poursuite de la joie, bagira the pursuit of happiness, and true happiness iza mu kumenya yuko you come first. Ego urashobora kuba sacrificial, ugasacrifia muri mariage kugira ngo hari ibintu bito bito umuntu abavuga ati ntiyocaja gusaba kwahukana. Mugabo hari ibindi bintu binini kandi niyo sentare byumvirije ikavuga ati ibi bintu tutabahukanishije birashobora kubazanira ingaruka mbi. Ego nivyo rero y'amatabu 10 kwari ukuyavugana kugira ngo yagabanuke, abashikiwe n'ibintu, izo za gufatwa ku nguvu, gukubitwa, gukubagurwa, gucunwa bufuni na buhoro mu nzu, gutukwa, kubabarizwa umubiri. Uwapfuye wewe ntaza kubidenonsa kuko waba yagiye. Ntituzosubire kubura abantu kubera ivyo bintu byose. Tuvyamagane, tubeho turi epanoui. Ego cari kiganiro cyanyu rero mukunda, ndabasezeye ndabifuriza kugira imiryango iri epanoui, imiryango ibanye neza, kugira ngo Burundi bw'ejo ingo. Mama buntu narigeze kuja muri conference ya Femme de Destinée, yatubwiye yari yaduhaye task yo gukora mu magroupe, aratubwira yuko amahoro yahera mu rugo, amahoro yahera mu rugo, hama hanze y'urugo rwawe muri communauté, hama mu gihugu cyose no kwisi yose. Nuko rero murakoze. Yari jewe Dalila Nimpagaritse. Sindi umu expert mu bintu byose, ariko ndagerageza kuzanisha ikiganiro kugira ngo mugire commentaire, mugisangiza abandi, mu fyonde kajya gakengeri kugira ngo nyina ashiraho ikindi mvuga iyindi tematike
muba aba mbere kukiraba. Merci bien, je vous aime tant.